umuntu gusa akoze neza deja aba yamaze kunyinspira. Bana nka Francine Niyonsaba yarakoze neza. Arakwinspira gose. Wana kwinspira indoto jewe mfise. Aho ndi kumvuga muri cadre yo kuririmba. No kwibona nashitse kure et surtout mu bihugu bitandukanye byo hanze. Seruka igihugu cacu. Naho vyo kwanga gute senga, naho vyo tseba gute senga, naho utubona inyishwe senga, yacuwanga masabano nukidodombe na gato senga. Nkuko mubibona kuri micro ni Kiriki Kedi yubawe, turi kwa Metisera muri ivyo gospel. Abafana biwe ndazi mucamo bikurikirana indirimbo z'ubutumwa bwiza, indirimbo ziryoshe cyane, murabibona rero. Sanze n'ubundi ariko aracatinga, reka dushike atubagire byinshi, mukomeze kudukurikirana. Sawa. Karibu. Sale hewe. Ni coronavirus. Ni kari corona. Kwari corona tukaba twaramukanije koji. Hello guys, bakuzi ba Ecobass TV twasuye kwa Mutsugira kandi uko mubibona turi kumwe na Metisera. Ya murabibona, reka rero atuganirire byinshi mubandaye mudutega amatwi. Nimba utarakora subscribe ikore like, share na comment. Reka rero tumuganirize mwumve bishasha. Metisera umeze neza? Meze neza cyane. Ndabibona ko umeze neza. Cyane gose. Gusa neza. Merci nawe. Meze neza. Mbe Metisera ko abantu batamuzi ninde, ni muntu ki? Metusela ni umuririmbyikazi asanzwe akorera mu gihugu cy'u Burundi, music gospel. Yego aririmba gospel gusa Metisera? Gospel gusa. Metisera avuka he? Rebecca Metusela avuka Bujumbura cyane mu Bwiza. Mabanzi neza nakuriye mu Ijaga. Metisera yatanguye kuririmba ryari gospel? Je natanguye kuririmba, gutangura carrière biratandukanye. Basi Metisera yiyumvisemo iyo mpano yo kuririmba gospel ryari? Je natanguye kuririmba nkiri umwana. Kurumva natanguye nk'ifise 8 ans nkigenda muri Sunday school, za nyigisho za dimanche z'abana. Hama nkura ndi muri environnement nyene ya musique ya gospel. Hama hagera 2019 niho natanguye carrière solo. Niho watanga kuririmba indirimbo ziwawe. N'ubundi za Sunday school abantu benshi usanga nyene tukaririmba, gusa nariko ndakubaza wewe nyene gutangura kuririmba indirimbo yawe ya mbere igasohoka ikagaragara mu gihugu cy'u Burundi n'abantu bakakumenya, niho watanguye 2019? Non, natanguye carrière solo muri 2019. Hama indirimbo c'était en 2020. Indirimbo yawe ya mbere yasohotse 2020? Yego. Ufise zingahe pour le moment? Ufise zibiri. Kuva 2020 ufise zibiri? 2020 imwe ama 21 iyindi. Kubera gusohora buke utagira gusohora nyinshi bigenda kubera ko hagati ndi umunyeshuri, hama ndafise izindi obligation akacaza kandi ibintu biri financier, uburyo kazi kugira ngo ukore, hariyo studio, hariyo clip, hariyo donc ni ibintu byinshi cyane. Mbe Metisera urikora nawe ufise management cyane? Kuko abantu bafise management kenshi umenga biraborohera ibintu byo gusohora indirimbo. Ndafise staff ya management. Ufise staff. Metisera mbe yiga mu kangahe? Metusela araheza université kuri Summit International Institute. Yego.
Metusera aratubwiye ko watangiye kuririmba 2020 ugeze muri 2021 ufise indirimbo zibiri wowe usohorana na video canke audio gusa 2020 natanguye audio audio ngira na video lyrics ndaheza après irasohoka muri 2021 caza senga audio video. Metusera inspiration yavuye hehe kugira wiyumviye kuririmba gospel ntushobore kuririmba profane byagenze gute? Kubera icambere na mbere nuko nakuriye mu muryango bakijijwe bose. By the way papa wanje ni umupasiteri. Ndakura ngira n'abagenzi ndabona abandi baririmbyi ngira abagenzi b'abaririmbyi bakora gospel abantu mva yuko umuhamagaro wanje ari gukorera Imana. Ndakijijwe nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ubura mugendana apana nk'umugendana gusa aba muri jewe murabana. Urumva iyo urimba profane muhira vyava bihara kubera je wari umupasiteri canke nawe uva vyimva nkuko ari abana b'abapasiteri usanga barimba profane canke ugasanga nyene n'abasalisazi mu bundi buryo. Wowe iyo uririmba profane nta kibazo vyari kugutera muhira? Je nibaza yuko atakibazo kubera ko umuntu wese aragira shwa y'inzira yahisemo. Mugabo je muri je numva yuko mfise umuhamagaro gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba. Kuvuga ubutumwa sepa kugenda gusa ukavuga nk'abapasiteri mugabo natwe abaririmbyi turafise n'inzira imwe mu bindi. Metusera hari abantu turi kumwe muri no mwana ariko hari abantu batazi kuririmba finally batazi kuririmba urashobora kugira kuduha kamera ahanyene naho vyo kwanga gute senga naho vyose bagute senga naho tubona inyishwe senga yacuanga masabano nukidodombe na gato senga. Mbe Metusera indirimbo asanzwe yiyandikira canke baramwandikira agashiramo voice gusa bimera gute? Oya je niyandikira nta muntu anyandikira. Yaba bakwandikira ntubona ko menga hoba akarusho kuruta? Sinzi kubera ko sindacamwo muri iyo experience mugabo ico nzi nuko nsanzwe niyandikira. Nta n'ivyo wipfuza? Oya sinovya. Metusera naho yero nk'umuntu amwandikira nta kibazo kandi nawe atamuronka ntaco vyo mutwara. Mbe Metusera Vestine na Dorcas urabazi yaryo mu Rwanda? Kuna baririmbyi? N'abaririmbyi ba gospel nkawe. Nta bantu bamaze kukubwira ko mufise voice imeze kumwe muba muririmba kumwe kuko abantu benshi baza babivuga sinzi ko nawe umaze kuvyumva hari aho umaze kubyumva? Oya ni ryambere itetswe kuri wewe. Nari narumvije numvise umenga muririmba kumwe ubega mfitaniye akana umenga muravuka. Oya ni ryambere. Mbe apart ya gospel usanzwe ukunda iki? Jewe nsanzwe nkunda guplaninga kuorganiza ibintu bitandukanye ndakunda guteka. Tuvame tugaburire. Ndakunda guteka. Ikindi ndakunda gusoma ibitabo. Muri universite wiga ibiki? Muri ivyo byose uvuze ukunda? Oya muri universite niga suivi evaluation. Okay. Mbe Metusera ubu yesanzwe uriko uramenyekana cyane ubibona gute muri kazoza wipfuza gushika hehe ubiravye n'ukuntu uriko uramenya kuririmba ukuntu uriko uraduza niveau uduga ubona uzohava ushika hehe mu isi imbere?
Bon, jewe indoto yanje no gushika kure cyane cyane nawe kuko umuntu wese muri cadre yiwe muri departement yayo yose akora aba afise indoto yo gushika kure cyane. Byone nanjye mfise indoto yo gushika kure, kujabuka, kugenda mu bihugu bitandukanye, ese utonseruka igihugu cacu c'u Burundi muri gospel cyane mu bindi muri gospel. Gusa indoto jewe mfise aho ndi kumvuga muri cadre yo kuririmba ni ukwibona nashitse kure et surtout mu bihugu bitandukanye byo hanze seruka igihugu cacu siko kubera ko c'est pas facile. Urabona par exemple nka Francine Niyonsaba numwe manatu turakeneye muri cadre musical tubikore neza, twisange turi ku ma stage atandukanye, tukaza twumva umurundi kazi ari kumwe n'umuririmbyi kanaka, peut-être ba Tasha Cobbs, ba Snatch, peut-être ba Darlene. Okay. Mbe Metusera niyo muririmbyi mu inspira hanga mu gihugu haba hanze y'amazi. N'uyu ni benshi vraiment, ni benshi cyane, babiri ba mbere bari priorité. Ni benshi jewe sini limita kuri uyu ngo mvuguye kubera ko nkunda kugira ama recherche ku bantu batandukanye kubera ko biramereza amayide menshi atandukanye. Hama ndayashize hamwe ndonka ikintu ciza. Urumva si umuntu umwe rero anyinspira canke babiri, umva bose wowe ni sawa. Umuntu gusa akoze neza deja aba yamaze kunyinspira, ariko umva hari abadakora neza n'abadakora neza. Oya je navuze umuntu amaze gukora neza. Bana nka Francine Niyonsaba yarakoze neza, arakwinspira God. Wana kwinspira cyane none voilà none ko tutazi kwiruka rero twinspira muri bijya akwinspira gukora apana kwiruka kuko wewe uri umujournaliste. Wowe akwinspira muri journalisme yiwawe gukora cyane, kwidocumenta abandi bakora gute, kumbura uzo kwibone hariya uri kurakora umwuga wawe wa journalisme, peut-être uri kurabaza aba president uri kuravugana n'abantu batandukanye. Urumva yuko ategereje kwinspira kuko yaramaze gushikana batandukanye. Francine Niyonsaba rero niwe uri kurabira karorero kuri we Jessica Mendel. Nakubwiye sumye je naguha example. Ni example. Ubundi abaririmbyi bose nico kimwe. Ubundi abarinzi bose ubona barakwinspira bose nico kimwe. Umuntu jewe navuze ni umuntu akoze neza gusa vraiment utegerezwa kunyinspira ukanyereka. Donc abariko aranyigisha ibintu byinshi cyane, yaba muri gospel, yaba muri cadre ya secular, yaba muri navuga gute amakadre yose. Bose wowe urabakurikirana bigakunda? Je ndakurikirana bose urashobora kubakurikirana aho ama online kuko abarinzi ni benshi cyane. N'ubu wasanze ndi on. Metusera arashobora kumbwira abantu abaririmbyi babiri barimba sikira bakwinspira bakoze neza? Hariyo Whitney Houston, hariyo Aretha Franklin. Uramunsi kubera sinkurikirana mu Burundi ni bose. Urabeshi siyo mu Burundi ni bose bakora neza. Félicitations vraiment. Okay, urashobora kumbwira indirimbo zabo babiri basi bashoboye kudondagura mu Burundi? Ndumva ntiho bamara kuko harimba benshi. Abo babiri wavuze bahanga. Oya indirimbo zabo nazo nzi neza. Metusera agira ikintu bwiye abakunzi ba gospel n'abantu bose bariko baradukurikirana haba kuri Ecobass TV n'abandi bariko barakurikirana ibintu vyawe pour le moment. Ikintu nobwira umuntu wese uriko uradukurikirana, umuntu wese uza kuraba ino interview,
muririmbyi wese jewe cyane cyane nkunda kwibaza ku baririmbyi kubera ko ico gikorwa nsanzwe nkora umenye yuko ino message hano hose ndiko ndagira ibiganiro ndiko ndayitanga umenye yuko si umeze neza si umaze gutera step imwe ku yindi umenye yuko hariya inyuma hari abandi batarashobora no gutera iyo step hariyo generation inyuma yacu bakeneye gufashwa c'est pourquoi ndiko ndahamagarira abaririmbyi ndiko ndahamagarira abantu bose bateye imbere ndiko ndahamagarira ama sponsors ndiko ndahamagarira aba boss bacu turakeneye support yanyu abaririmbyi aba jeune barakeneye support zanyu merci beaucoup ndabakunda ndana page yababwira okay mukeneye gukurikirana ibikorwa byanje kurikira ja kuri page Facebook ni Rebecca Metusela Instagram Rebecca Metusela YouTube Rebecca Metusela hama mukurikirana no kuma digital platforms wanje ibikorwa byanje iyasezeranye sobishita komeza nshuti usenge nuruhe shikama no gusenga nuruhe shikama no gusenga nuruhe shikama komeza shishikara no gusenga. Merci beaucoup. Reka tugushimire. Merci beaucoup ku mwanya mwiza waduhaye. Nk'ukuri ku ishuri hari ibintu byinshi uri kurakora ariko merci beaucoup ku mwanya waduhaye. Bakunzi ba Ecobank TV turabashimira ubwira kandi yari Betesela twari kumwe. Umwanda mudukurikirana mukora subscribe, like, share, mutibagira comment zanyu murazi ko tuzikorera ko cyane. Ibitameze neza mu bivuge, ibimeze neza tubandanye. Ndabakunda cyane, mwubaha gose.